Mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivyikinze mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivyihishije imisore y'imikangara vyonashika natembagara abizera wiyubura mu nkome zisha bariruka nibaruhana kibarusha inkomezi ambari inkomezi inukare bitari bimenyerewe ariko nibaza ko Imana iriko iratugera ubuntu ko turagwira kandi ku bwinshi hama imaje ya mbere baguha barakubonamwo imaje nziza urashobora kubura umuntu ameze neza atekereza agirane adakora ibintu byose abandi bakora. Bonje nibaza yuko mu bana turatagase vrai kandi mbona musa neza ukuri turatagase ari ukuntu abantu bamaze gushira mentalite ko abantu bakijijwe n'abantu basa nabi n'abantu batagira amafaranga ego ubu biriko birahinduka bon izo mentalite ziriko ziratangura guhera nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo butunzi tuvise mu nzavya zibumba je numva dutunze ni twebwe abantu ba mbere dutunze sei indeize inkuru zacu ubwayo yivanze n'ivyacu ntibyamuteye isoni nuko twita bene se yirengagije amakosa twaba twarakoze umukuzi nikanyita genda bizi cagihome yagikuyeho c'ubwansi mukama murungi mukama munene murungi nyo na munene nyo. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nijana ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bwa naho muherereye no munsi dasanzwe ndi kumwe n'umugwi ukomeye nibaza ko indirimbo zabo abo mutarazumva camugenda muzumvirize kandi indirimbo ziri mu butumwa bwiza muza gusangamo inkomezi muza gukoramo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nagira amahirwe ari kuba kumwe nabo no kuza kudutemberera kumbura tuganire ku bigiye bitandukanye ku muziki wabo mbega basanzwe bakora gute bari gospel cyangwa bari basekera muraza kubamenya ariko kandi mbere ko tuza kubakira banze kwanza batangure kwanza baturirimbira mu ndirimbo yabo bazi ko yashoboye gukundwa. Nunubundi degemvya bumba nunubu ntarubanza nacitse imwe nawe ndunesha kubwawe ndutsinda kubwawe ndunesha kubwawe ikigambo kiasoka okuvila dala kula na kuwasoka uyo yarambwiye ko kuna bidashoboka ariko nzondagiza biwe wa malaika sela nibaza ingene bikora kwizera ijambo ry'Imana hamara igakora oya ni Imana ibigira irungika ijambo ryayo ibintu bikare. Bon tutaraje kwamenya nshaka kusigura ivyo boro ririmba bon nikiganda mvuga ikigambo kiasoka okuvila dala kula na ku olwasoka bisigura mbere na mbere jambo yariho uhereye ku munsi wa mbere hama yarambwiye ko kunta bidashoboka. Yes reka mbaze mpere kuri ku ruhande rwanje twidondora amazina ego je nitwa Urbain abandi umwe mu bagize Heirs Team. Ene Nord ya iteriteka abandi umwe mu bari mu mugwi Heirs Team. Hama nanje ni Maurice Niyonzima dumwe mu bagize umugwi Heirs Team. Yes bon basanzwe ari umugwi w'abantu bane mugabo bashobora kuboneka ari batatu abandi bari mu bindi bikorwa kumbure tushobora kuganira bigiye bitandukanye ku muziki wabo. Umugwi wanyu yatanguye igihe umugwi wacu watanguye 2019 ariko ntitwashotse dutangura twagiye gutangura 2020 niho hasohotse igikorwa cyacu ca mbere twisezowe. Ego 2019 no mwatangura cyane mwatanguye muri mugungana gute mwatanguye muri ukunyene cyane bon ntitwatanguye turuku hatanguye aba babiri hama natwe ko turi abakobwa babiri tuza kuza bo mu nyuma muga batanguye ari babiri aba bahungu babiri gusa. Yes bon kuri YouTube yanyu hariko indirimbo zine mugabo zifise amasana. Yes bon mu mugwi kwanzura umuntu kiwe uri muri gusaba bino bagati ni chef 10 nanje mu mizimishi guza gusanga abakobwa usanga na chef 10 tkegerera ko ku chef 10 sinzi ko gari nagari mugabo ti mugwi nyene mugabo bon twe ntavyo ngo umwe ngo yajedwiki unda jedwiki oya entre turirimba neza urakoze cyane uririmba neza bon gusanga ni kwanza wewe rero uririmbe wenyene okay
mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivyikinze mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivyihishije imisore y'imikangara vyonashika natembagara abizera wiyubura mu nkome zisha bariruka nibaruhana kibarusha inkomezi ambara inkomezi ubushobozi atanga inkomezi kenshi iyo ndiko ndumviriza indirimbo za gospel cyane umva ashaka kumenya aho umuntu yavuye surtout mu vyo aririmba mu vyo yandika cyane umva ashaka kumenya aho umuntu yajava uva hehe donc kugira ngo ushobore kwakira gakiza ama kugira wumve kandi gushobora kwandika amajambo nkayo ko n'amajambo akomeye ashobora kugira ahantu umuntu aho mukuye nahashobora kumushikana dushingiye nta kitoko umuntu umwe wese abafise intahe yiwe si bon nabantu bakingira bataba bafise intahe mugabo umuntu wese abafise aho Imana yamukuye bon je novuga ko navuye Avuye kure. Uvuye kure nanga. Oya sinavuye kure cyane naragize ubuntu nkizwa nkiri muto apana ndi muto cyane nakijijwe 2018 niho nakiriye umwami Yesu. Wari ukiri muto. Bon sinari muto cyane niho nakiriye umwami Yesu ndashimira Imana aho yankuye sinabivuga byose ngo ndabiheze kuko umuntu aca mu bintu bitandukanye mugabo ndashimira Imana aho yankuye naho ndi ubu hariho difference nini yaho narindi naho ndi ubu nahantu habiri hadasa kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yibagiye ibyaha byacu yibagiye ibicumuro byacu yabitaye mu kiyaga cyo kwibagera peut-être ko naje ntakivyibuka rero Amina pasteur Urishuye ko wavuda ushobora kwibagira nimba Imana yaravyibagiye none je no byibuka gute kazoza donc ibintu wabaye muri kigega nivyo bituma bigukomeza ugati urashobora gushingira ntaho umuntu mugabo sindogreta kuvyo mba narakoze sindogreta kubera ko ikintu cyose ugicamo kugira ngo kikwigishe kandi kigusunikire imbere umuntu wese afite nayo y'ubuzima umuntu wese afite aho yaciye umuntu wese aravuga ati je vraiment nibutse hari ahantu narindi je numva noshimira Imana ni hamwe usanga bamwe bari mu buzima butandukanye bamwe bari peut-être gushinga intahe abandi bari kwaririmba donc ariho bashobora kuvugira ibintu byabo meme na jewe ndafise aho navuye ndafise aho naciye ndafise intahe kumbura nshobora gushingira umuntu akagira ico imufashije nabonye akavuga ati vraiment nafashije cyane mu munota ibiri gusa ndashaka udushingira intahe kidogo y'ibintu warabaye mu mugabo kavuga ati ndashima Kristo kuba yarankuye hajya ikintu ca mbere coco sinovuga ngo nari mwibi ariko ikintu ca mbere coco nari umunyavyaha sinavuga ngo nakoze ivyo ni ibintu mu vyaha byinshi nakoze kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko twari abanyavyaha Adamu yarakoze icyaha gikwira twese ico cyaha cya kameremere rero ni icyaha igihe utarakira umwami Yesu ubugifise ugendana naco rero sinovuga ngo nakoze ibi nari umunyavyaha rero intahe ya mbere nshobora kuvuga nuko Kristo yacunguye abantu niyo ntahe dufise uko abantu barazi ko bakora ibintu ahubwo ni gute bashoboye kubivamo iyo niyo solution ya mbere ni nayo ntahe tukavuga ati kera twari abanyavyaha ariko ubu turabana b'Imana kuko twizeye umwami Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe nzira ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atamujanye rero iyo wizeye iyo nzira uraronka ubwo bugingo no kuvuga ubwo bugingo ni igihushane cy'umuntu apfuye udafise ubugingo urapfuye rero wizera Yesu Kristo hamukaronka ubwo bugingo yego muri kino gihe biragoye kubona umujene afata initiative yo dekanje ukizwa canke reka ndirimbira Imana benshi nimba bafise iyo mpano yo kuririmba acaja kugira ngo icishe kanoti aje mu bundi buzima kuba uri umujene akijijwe uno munsi mu muryango canke mu kibano mu bagenzi bawe baguha iyihe image wewe uno munsi nkuko bivuze ku mujene ni ibintu kare bitari bimenyerewe ariko nibaza ko Imana iri kiratogera ubuntu ko turagwira kandi ku bwinshi hama image ya mbere baguha barakubonamwo image nziza urashobora kubura umuntu ameze neza atekereza agirane adakora ibintu byose abandi bakora bagashobora abantu kumva ko bagukunze nyene bimwe kwera uri umuntu atekereza ameze neza ariko kijijwe naho bisumba ivyo kuko kukizwa biratandukanye no kuba wifata neza utagira ubuguruguru canke buri hama biraduha nivuga ko biraduha ishusho nziza image nziza kandi turabiryoherewe
turabiryoherewe hama wavuze ko kuba jene biragoye si kuba jene gusa ku muntu wese biragoye bon nta muntu numwe ijambo umuntu wese ntashoboye kwigiza kandi ntanashaka ngira no gukizwa ariko n'ubuntu bw'Imana buza ku muntu jabonye Imana ivuga ngo ubuntu nibwo bwadukirije kubwo kwizera nizo nkomeze wumva ko wokizwa ni Imana izigushiramo ni Imana ibiguha hama ugasanga wateye iyo ntambwe ntitwavuga ngo n'umuntu ngo abihitamwo oya ego bon tuze kubigeme gatonya no musi abigeme avuga ati je nkeneye gusa neza nkeneye kugendera mu modoka nziza nkeneye no musi kwamfye aje do poche imeze neza nkeneye kwamfye iPhone 14 donc agume ari agendera nibigezweho no musi biragoye kubona umwigeme yihebeye Imana avuga ati jewe reka ndeke nabijya byose even if ndabikeneye ndakeneye telefone nziza ndakeneye gusohokera ahantu heza ndakeneye ko muri weekend nza ndafata ifoto nziza yaho nasohokeye kugira ngo wumve yuko ushobora kwakira uno munsi ubuzima urimo kandi hari bundi bintu ukeneye bitesa bitagase kubgawe bigenda gute bon je nibaza yuko mu bana turatagase vraiment kandi mbona musa neza nukuri turatagase hari ukuntu abantu bamaze gushira mentalite ko abantu bakijijwe n'abantu basa nabi n'abantu batagira amafaranga ego ubu biriko birahinduka bon izo mentalite ziriko ziratangura guhera nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo butunzi tufise mu nzavya zibumba je numva dutunze ni twebwe abantu ba mbere dutunze je mbona yuko kugira ivyo byose n'umugabane wacu kandi twarabihawe ico gituma rero mvuga ati tubayeho neza tumeze neza yes nk'umwigeme ni ryari byakujemo kumva ko ufise impano yo kuririmba kumva yuko vraiment dafise ikintu kiri mu gihe ngomba gupartager mu bantu byagenze gute bon sinovuga ngo je nabitanguye kera nkiri muri katolika nararirimba muririmbira Imana abatambira Imana oya nararirimba byose narabigira byo gutambira Imana byose narabigize novuga yuko ubunye niho bon nabihereye kera vraiment nabihereye kera niho natanguye kubona yuko bisingabire rero Imana icimpa aba famille umugwi ndimwo Imana nyene iraduha igikorwa cuko dushobora gutanga ubutumwa bwiza biciye mu kuririmba nico gituma rero ndi mu mugwi Heirs Team bwana bitanguye kera yes but uvuze yuko wakijije 2018 ntiwakira umwami Yesu mukiza mu buzima bwawe nka wewe uno munsi amashimwe ufise muri wewe uvuga ati je vraiment ndashima Imana muri kuva 2018 kugera uno munsi ubuzima ndiko ndabamo canke ivyo maze guhurira n'Imana ivyo maze guhuriramo n'Imana muri buno buzima bwanje ni ibintu bimeze kuno kumva ushobora gushingira nahe mu bantu kuvuga ati ebana muri Kristo haryoshe gusumba muri boîte haryoshe gusumba ahandi hose donc umuntu ushobora gushingira nahe nk'umwigeme bon icambere kugira ngo ubeho ubuzima wishimye icambere no kwakira Yesu Kristo umaze kumwakira nukuri ugira amahoro kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo amahoro arutwa no kwemerwa n'umuntu wese ashibamiye imitima yacu nukuri twuzuye amahoro turashima Imana aho tugeze turashima Imana ibidasanzwe ibandanye ko turashima Imana kubidasanzwe ibandanye inkorera nimba nkiriho nimba ni byinshi umuntu ashobora kuvuga ashimira Imana hari ubuzima umuntu yabamo kera kuja mu bintu biki bitagira ikimazi mugabo unye je numva umenga vraiment amashime ni menshi yes bon nk'umugore Heirs Team haje ukwezi kumwe musohoye indirimbo niyo iri kuri YouTube nibaza ko ni indirimbo imeze neza irimo amajambo ameze neza bagenda kandi kubafollowinga kuri YouTube mugire subscribe ndetse n'amakommentaire ni Heirs Team ni HEIRS na team murabizi ni TEAM yes mugende kugira subscribe amapartage ndetse mugire amakommentaire zirimo ubutumwa buryoshye kumviriza muravye na video za murona ko ni video z'abanyamuco akanuzi wamenda kababwi akanuzi wamenda kababwi ni video kumbure ubona ko harimo vibe yes bon murabiviva neza usanga kumbure umuntu ashobora kuba ariko arara amashusho mugabo akaga nivyo agenda atahuye muri we bivanye n'amashusho ariko arabona mu muziki surtout gospel muhura n'ama challenge agiye atandukanye kumbure support kumbure abantu bazokunda ibintu vyanyu ngira ngo ni kubera ko ari ibintu vy'Imana benshi usanga batari ko barabikurikira cyane cyane Imana namwe bwari ko ikiravuga ati reka bajama bandi ndabe ibintu barimo ndabe yuko batazohava badendebukirwa usanga barabitotse kubganyu ama challenge muhura no muri uyu muziki muyitwaramo gute ubye ayo mumaze guhura nayo ama challenge ameze gute
ama challenge ntabura sinovuga ngo ibintu birera ariko ikintu kimwe tuguma twizeye Imana no mu gihe tubicamwo tuguma tubona Imana ntitwovuga ko atabintu duhura navyo turahura n'ibintu tugahura uko abandi bibashikira ariko twege itandukanye nuko tuguma twizeye yaduhamagaye ko ariyo kwizigirwa nico kintu ca mbere nimba yaraduhamagaye nimba yaraduhaye vision ifise uburyo bwose bwo kuyishikana kugira ibintu bishike rero ntidufise ubwoba bw'ama challenge ntidufise ubwoba bw'iki ama challenge arahari ariko igituma duhagaze nuko dufise Imana twizeye kandi yatanguje igikorwa muri twebwe turizera ko izona gisozera yes bon turimba n'indi ndirimbo rero yanyu kandi turimba ijya bari kuririmba inkomezi Mamagara ndakwitaba ndakwereka ivyikinze Mamagara ndakwitaba ndakwereka ivyihishije imisore y'imikangara vyonashikikana tembagara abizera biyubura mu nkome zisha bariruka nibaruhana kibarusha inkomezi ambara inkomezi ubushobozi atanga inkomezi oya nihamagara abakomeye ikomeza bihamagaye vugira ku magufa y'umyara b'amazima acika ingabo zikomeye atawuzikoma abadendebuki babongera inkomezi bagatambukira ku mitwe y'imisozi uri muri bo aruturi mu bisi ni wabazigamye gushitsa wa munsi Yeah, no by power, no by strength, niko bwamwe mu Yera. Yeah, ndakayangana kubwo kwizera ngo urumuri rutazima. Shobozwa n'uwo inkomezi. Shobozwa na Kristo muri je. Twinjire ku bwawe rero. Yeah. Nubundi degemvya nubundi harubanza nacitse namenye nawe ndunasha kubwawe ndutsinda kubwawe ndunasha kubwawe Dikayos nayo yitwa gute yitwa Dikayos ko nyene nanzi ngo murantwenza nuko nyene ndazi uko bikora rugira mpagaze kw'ijambo ni Kristo yampaye ivy'ubwo bugingo anyitse umukunzi umuhiga umutuza anyitse ubuganje ubuntu urukundo imbabazi vyawe birankikuje Dikayos ngubundi degemvya Dikayos mbayeho nizera indeze inkuru zacu ubwayo yivanze n'ibyacu ntibyamuteye isoni nuko twita bene se yirengagije amakosa twaba twarakoze umukunzi nikanyita je ndabizi ca gihome yagikuyeho c'ubwansi mukama murungi mukama munene murungi nyo na munene nyo narubanza rukiri kubari muri we naramwiseye angira umuragano nawe oh my God sibikogwa n'ubuntu je nagiriwe oh my God sibikogwa n'ubuntu je nagiriwe anyitse umukunzi umuhiga umutuza anyitse ubuganje ubuntu urukundo imbabazi vyawe birankikuje Dikayos ngubundi degemvya Dikayos mbayeho nizera. Murumva abajyanyo barimba neza please mugende murebe indirimbo zabo ziraryoshe muraza kugira kinini kandi muza gufashwa kandi urarapa we freestyle mbego wibonye gute Tezi ndabwo nzira numvise warafye nukubafasha gusa nukubafasha oya kubafasha yivyo bariko baba bariko
kuva ndamumenye byose byacitse bisha mu bitane bipfuzije sinigera musha niwe nzira ukuri n'ubugingo nabirose inyuma yo kwizera ijambo ico imana yandonkeje bwari ubugingo busagutse bubo negwa muri we bubo negwa muri ndabasebe gatonya ndabasebe kidogo sivyo tugire oya bon kuririmba kabisa si ibintu by'iwanje muga tugire bato uko turi batatu muri batatu umwe aririmbe arape muze murahana rero tugira akabato kire kaduheri wa ababiri muri babiri uyu nawe yego bato uyu ntaco turaza umufana wande we murabana bose oya dutora umwe genda tora wanje nawe tori wawe uyu batorera turi tubaho umwanya murabe none ngurane ufise umwana wese afise ubwo bugingo niwe muco niwe bugingo budashirayo umuco urasira bahora ugiye guhama maze akikiga ishinga ntahe cy'ubwo buzima yaramurikiye nanjye cyamva mu mwijima igihe nari mfuye ntago imana rurema yara fasha gira uwera kuko yari yaramenye kuva kera zobe ubuzima bw'imana ubwo niko gaje nanjye turabana vuga ibyo bwa bugingo byose je narabigabiwe oya ntacyo yisigaye cyo giti cy'ubugingo je nico nariye ko cyo giti ndaranyene nico nasatuwe ko Adamu wa mbere yari afise ubugingo jewe nagizwe mpwemu itanga ubwo bugingo niwe ubugingo budashira kugira imana muri wowe idahera yo yambereye byose nkenera sibyo gusa yanyinjira nyahera niwe yampaye byose byakabura rugero n'umucunguzi wanje w'umwami w'amahoro aranzi yarantoranije dumuragana nawe muvyeyi yasezeranye yarabikoze kubimenya ubunda bibamwo n'impamvu n'imihari zotuma ndabivamwo ubuntu bwiwe niho nanje nakirijwemwo nasanze ari ikibanza ciza co kwiberamwo yanyambitse ubwiza icyubahiro nk'igitsibo dushiza gutsinda hagati mu cyobo ndobanuye nkiri mu ndabonamo mu buzima bwo kwama ndamushima naho ingabo zose gaza ngo zintere sinzotinya nzoguma mu gacerere iyo ataruhoraho yubaka umwubatsi we yubakira kubomoka ikigambo ukiyasoka okuvira dala kurana kurasoka uyo yarambwiye ko kunta bidashoboka ariko zandagiza bihuba malayika sela ibaza ingene bikora kwizera ijambo ry'Imana hama rigakora oya niyo Mana ibigira irungika ijambo ryayo ibintu bikaremwa ntawe mwakiriye zo kugera apfa rubi nta kibitwa abansi wabitwa abakunzi nta kibi kizogira ico kimara ntamucyagihema cyawe kizegeze no mu busaza ntuzoreka kwama aba aguhaze kuramba avuga bikaba muri we niho tuba ego ni ntango na omega ndeze inkuru zacu ubwayo yivanze n'ibyacu ibyamuteye isoni nuko twita bene se yirengagije amakosa twaba twarakoze uwo mukozi ni kanyita genda bizi cagihome yagikuyeho c'ubwansi mukama mulungi mukama munene mulungi nyo na munene nyo nimba ndihoje bayeho kubwiwe nimba ndihoje bayeho kubwiwe nimba ndabikora kandi nikubwiwe 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 sigeza kabisa bamuranyemije tu kubwanje amajambo ari fort cyane gose mufise amajambo ari fort cyane bwaca numva shaka kumenya mwandika mu mwanya uyuhe twandika mu mwanya gute donc umwanya muba murimwo aba ari umwanya umeze gute nk'ubu nka wewe iyo ugira wandike ibintu byawe ubu umeze gute uri muri iyo mwanya mbega bari mu ijoro canke muhira donc vibe ubu uri muri vibe imeze gute cyambere cyo tugira dukora indirimbo bon kuri jewe ko mu kwandika bandi umwanya wo gutekana kugira amajambo nyene aze amajambo masanzwe ndayafise mugabo uko urukurikirane rwayo kuko nakurikirana nyene mba ndi mu mwanya wo gutekana umwanya nyene wo kwiyumvira cyane egos sometimes abari mu ijoro ndakunda kumedita cyane ari mu ijoro rimwe na rimwe kenshi abari mu ijoro wenda guherezako je nanje ni nkuko nyene cyambere cyo cy'ubutekanye kandi ufise message ugomba gutanga ku bantu
uvuze ati je mfise iyo message igomba gushikira abana naba icambere cyo no kumenya message ugira utange iyo umaze kumenya message ugira utange uca utekana hama uko mpwemu yera abigusukira cyangwa uko mpwemu yera abikubwira bagenda urarongorwa nawe ego nawe wandika mwijoro oya sinovuga ngo ni mwijoro jewe biraza ugutandukanye ndashobora kuba ndi mwibarabara cyangwa nkashobora kuba ndi muhira ataco ndiko ndakora cyangwa ndi kwisengero nkumva haraja akareverasiyo hama nkaca ndagafata hama nkaca ndagandika bon nukuri novuga hanini nukurongorwa na mpwemu yera kuko abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana en fait hari n'igihe uburi no mwibarabara kumva kamelodi kavuga kumva nyene ufise utujambo bishira ukaca ugashiramo cyangwa uri kwise hari je vraiment nandika ndahantu hatandukanye hama ikintu mba nanditse akanumba niyumviriye nkaca ndakababwira ati turi twumbu twakoranye nkababwira ati je numvise kakantu bakakumviriza nimba nabo boca bagira ico bagashizeko bakaca bandika ya nuko novuga je nandikira ahantu hatandukanye biravana bego dusoza n'igiganiro cyacu niki kintu kumbura mushobora gusaba kunze umuziki w'Uburundi kubera ko uno munsi abantu bakunda gospel si abantu bakijijwe gusa umunsi abantu bakijijwe gusa mushobora gusanga indirimbo ya gospel kiravuzwa muri boîte kandi baza yuko niyo vision yanyu gusanga indirimbo ya gospel kiravuzwa muri boîte abantu bakora itamba kumbure waho nyene hari umuntu ashobora guca genda afashijwe asohoka canka akaja no akumva umengo hari ikintu kimufashije muri we niki kintu mushobora gusaba kunze umuziki w'Uburundi no munsi kubera ko gospel iri kironka ikibanza gikwiye no munsi Victoria's bari kuzana ubushimwe ka East Africa ni ntambwe ishimishije namwebwe nka muri urwo rugendo muri kumena ndi matima kumenga mu Burundi kumena MC kumena Victoria's level muri competition mugabo tugomba kumenya who is the best entre yanyu nivyo muri ko muririmbira umwami Yesu muri ko muririmbira Kristo umwe wese ugira ngo ashobore gufashwa ariko tukeneye kumenya who is the best niki kintu mushobora gufasha rero plutôt mushobora gusaba abakunzi umuziki w'Uburundi ndetse n'abakunzi bo mugwi wa ikintu numva nosaba nuko boshigikira en fait ibintu turirimba n'ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza ntibuta agaciro kuko urashobora kuririmba ugafasha umuntu kanaka ari mu bibazo bitandukanye cyari muri situation yari yo yose ico nosaba abantu nuko boshigikira ivyo dukora nimba dusohoye igikorwa kigashika kure biciye ku bantu batandukanye kuko abantu bashira bapushinga igikorwa kigashika kure n'abantu batandukanye mu buryo bwose ico nosaba nuko umvise ikintu gitanzwe encore ari jambo ry'Imana ari indirimbo ya gospel nuko nosaba abantu kubi sharing abandi bigashika kure ubutumwa bwiza bugashika kure ni nayo vision yacu nuko ubutumwa bwiza bushika kure ego nanje nivyo nyene ariko ikintu kimwe nuko tukagiranira ubumwe hagati yacu tukagiranira ubumwe umwe akoze ikintu canke tugashigikiranira ico nico kintu ca mbere gikomeye kuko ahantu hari babiri canke batatu bakora ikintu gikomeye cyane arabaririmbyi ari nibo bo gutangura gushigikiranira ubwabo tugashigikiranira hama ikindi naco nuko ama media indirimbo bazivuze kuko iyo dutanze message media ntizivuze ntishika rero no kuvuga turafatanye nabo amaradiyo TV online turafatanye nabo muri iki gikorwa kuko tuvuze ubutumwa ntibushike navyo ntibimeze neza ariko turizera Imana kandi tunashima Imana ku maradiyo ariko arabitahura indirimbo barazivuza n'ukuri ntitwovuga ngo ntibazivuza barabivuza turabashimira ariko bongereze ego bongereze cyane kugira ibikorwa byacu bishike kure ruguru bientôt hanze mu mahanga kuko twahamagariwe amahanga yose bese indirimbo za gospel bya zisohoka cyane ego hari ibintu numvise ko mu Buganda David nyene bivuze mu Buganda indirimbo za gospel zo mu Burundi barazivuza cyane barazivuza nkuko usanga uno munsi ngahe Bujumbura two tunuze ama gospel yo mu Buganda cyane gospel zo mu Buganda two turazumviriza kandi ugasanga ubutumwa bumeze neza kandi ugasanga rukofasha umuntu wese nawe turangiza iganiro cyacu masho bonanje ni bibavuze cyambere nuko twe dushigikirana ubwacu hama abandi nabo bakaza bakurikira icyo twatanguje kuko niba babitubonamwo antuka tuzobanduza turizera amavuta ari kuri twebwe dushigikiranye ubwacu nabo badoza badushigikire mu buryo butandukanye bagiye barabivuga gushikanye kugira nyene uno butumwa bushike kure aho Imana yaduhamagariye hose ego nibaza kari ibyo ntavuze menshi
muziki ndagushimire cyane rero Ego mwakoze kutwakira Imana ibahezagire cyane reba niyo mihezagiro turayibona Ego ego Imana irabikorereko Ego bon merci beaucoup nawe wakoze kuza mu kiganiro cyacu mwakoze nawe muzogaruka n'ubwira kandi ndibaza ego asante sana bro natwe turabashimiye cyane yego merci beaucoup bakunze Solar Vibes bon ikintu kimeze neza ni Heirs Team igenda kuri YouTube mugire subscribe mu indirimbo zabo indirimbo seriously ziryoshe zirimo video nziza nabwiye video z'ikinyamuji like udashobora kwibaza ko ari aba bajene babikora mugabo ni video nziza mugira ama partage mu comment kumbure indirimbo zawo zishobora kugira aho zigufashije aho zigukuye ukagira ikintu kinini zigufashije mu buzima bwawe ugahindura ubuzima ndetse no kumenya uri kuraje ukaronka inkomezi ndetse ukamenya ko ari Kristo nyene bwiwe ariko arakora byose kugira ngo ushobore gushika huri no munsi merci beaucoup afasha umwanya kugira ngo ushobore kurikira kiyo kiganiro cyacu ndakubutsa ko hari ibindi biganiro kandi bitesa bimeze neza please genda enjoying urabe ndazi ko uzodushimira mu nyuma merci beaucoup rero